bakunzi mukurikira Ndufacom Tv turabaramukije ubu ni wa mwanya w'ikiganiro Guhimbaza time nkuko bisanzwe muri kumwe na Fabiola nshimira Imana ayandi mazina yanje ni Fafa Praise turabaramukije kaze mu kiganiro twadufise umutumire hano ndabona ari umu young man canke man ntimuntwenge nacongereza nzi reka twibwire kaze utwibwire uko twibwira sinzi uko bigenza ariko utwibwire utwidondore tugwaye kaze. Merci, nitwa Fleury ayishakiye ndi umwana w'Imana ndakijijwe kandi ndahimbaza Imana hama ni sengera muri Guerison des Ames Kanyosha ndi umuririmvyi waho nivyo sinzi ko hari ibindi. Uratubwiye uri umwana w'Imana urakijijwe usengera muri Guerison des Ames mbega mw'ishengero Guerison des Ames Kanyosha ukora iki ni igihe gikorwa ufise muri iryo shengero canke uja gushusha intebe gusa? Bon, muri Guerison des Ames ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa ndabicishije mu ndirimbo nico gikorwa mfise. Okay, uvuga ubutumwa ubucishije mu ndirimbo mu buryo ubuhe wotubwira ukuntu bigenza mu gucisha ubutumwa mu ndirimbo urazandika canke bigenza gute tubwire? Bon, à part ya louange et adoration muri église ndafise indirimbo nanditse nyinshi ariko iyo maze gushira kuri channel yanje ya YouTube ni imwe yitwa WARAKOZE indirimbo nayishizeko il y a 2 ans rero ni iyo ndirimbo nyene maze gushira ko ariko hari izindi maze kwandika à part yo kugenda dimanche vendredi guhimbaza Imana. Uratubwiye ko wanditse indirimbo yitwa WARAKOZE ndetse ikaba iri kuri channel yawe wabanza ukikora mu gahogo kugira ngo badukurikirana bumve réellement ko iyo ndirimbo yawe boyikunda canke bumve nyene akajwi kawe akanyani kwawe udushishizeko. Merci. Shimwa Mana yera warakoze watanze umwana wawe waducungure yasize icubahiro yarafise aza mwisaduhu ubuzima warakoze kuducungura uduhuzima warakoze Yesu mwami wa bami shimwa. Oh, haleluya. Ndahezagiwe. Hama indirimbo yawe watubwiye ko titre ya indirimbo yawe yitwa WARAKOZE. Mbega indirimbo yawe WARAKOZE ikwibutsa iki mu buzima bwawe? Uraba indirimbo ya Fleury ataravye atarinjira indani yo kumva iki message WARAKOZE? En fait, WARAKOZE ni indirimbo nanditse nariyumviriye ku rukundo rw'Imana kubera yuko Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo mw'iryo zina aba ariho turonkera gukira kubera yuko abantu ba mbere Imana yaremye baracumuye gutyo natwe cyo tuvuka dufise ico gicumuro abo bakoze arico benshi twita igicumuro c'inyanduruko. Rero Imana kubera urukundo yari yadukunze ikire mu muntu yagumanye ukuntu yoshaka umuntu imugarukane mu bucuti bwayo. Rero iciza mu ishusho y'umwana wayo Kristo Yesu hama mw'iryo zina uwuryakiriye akaryizera akatuza n'akanwa kiwe araronka ubugingo budashira. Rero jewe nariko ndiyumvira about urwo rukundo rwayo hama haca hanzamwo iyo inspiration ndavuga ati mbega iyo Yesu atavuga ati reka jenge nde kubacungura vyari kugenda gute? Inyishu nihaye
navuze ati nta kindi twovuga atari warakoze. Niho rero iyo warakoze yagiye nabaye inspiré n'urukundo rw'Imana, ndavuga ati ntacyo tworugereranya. Ntacyo tworugereranya urukundo rw'Imana, nta kintu cyo ngaha ku isi tworugereranya, mbere n'ibyo mu ijuru nta na kimwe cungana n'urukundo rw'Imana. Rero byose iyo warakoze ihagaze ku rukundo rw'Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo aduhe ubugingo. Watubwiye ko uhimbaza Imana, mbega tumvise guhimbaza ku batazi guhimbaza Imana ni iki? Udutandukaniza kuririmba no guhimbaza Imana. Kuririmba hariho talent yo kuririmba, byose ni the spirit behind, impwemu iri inyuma y'ivyo bintu. Kuririmba ni nko kuririmbira umuntu, like abaririmba indirimbo z'isi nibo baca banahura n'ingoga, bararirimbira umuntu, umukobwa, umuhungu uba wakunze, je sais pas. Ariko twebwe indirimbo tuba tuko turaririmba aba worshipers, indirimbo tuba tuko turaririmba nta handi, ntiba yerekeye igihugu, ntiba yerekeye abakobwa, abahungu, ariko iba yerekeye Imana. Rero guhimbaza nta n'ikindi kintu gikwiye guhimbaza ku isi ni Imana, no mu ijuru niko biba biri. Rero tuba turiko turagira repetition yuko tuzobigira mu ijuru. Itandukaniro riri hagati yo kuririmba no guhimbaza, hari impwemu ibiri inyuma yo guhimbaza. Urashobora guhimbaza impwemu mbi zari mu muntu zikiruka zigahunga. Mugabo nk'umuririmbyi umwe w'isi aje akaririmba zijya ndirimbo zabo, rien ne change, nta na kimwe gihinduka. Ariko twe urashobora kuririmba uri mw'iyo esprit yo guhimbaza, hakaba umuntu abatushe par n'iyo ndirimbo wewe uririmbye. Gusa esprit iri nyuma yayo niyo gukiza, niyo kuruhura abantu bari baremerewe. C'est ça, nuko no bidefinisa. Urakoze cyane Fleury. Wotubwira vision yawe yo kuririmba, aho wavuye, ukuntu byakujemwo, nawe wifuza gushika, dimwe abariko badukurikirana bavyumve. Jewe natanguye kuririmba muri Sunday school ya Guerison des Ames. Niho natanguriye kumva yuko iyo ngabire yo kuririmba indimo. Sunday school hama ndabatizwa, ndabanza kwanza ndatinya kuja muri chorale, ariko ndatangurira tugenda muri vacances imwaro, Guerison y'imwaro niho natanguriye kugenda kuri podium atabwoba mfise, ko yariho gitangura kumva ama complex y'abagenzi, uvuga nka jewe nafise nk'abagenzi babiri baguma ndi imbere, kumva biragutera isoni, ndi imbere baranda bakaba bangirira utuntu nyene, nkaca numva ko ntogenda ntosubirayo. Mugabo mvuye muri Guerison y'imwaro nashitse ku ubwoba bwamvuyemwo, ndashika leader wacu vraiment ndamushimira, niwe yarampama esprit ambwira ati courage urabizi, akanjana tukagira amatravaye. Hama hagera igihe rero si kurongora niwe wenyene yarongora kuri eglise. Hanyuma umunsi umwe aragenda arava ino aragenda mu Buganda. Hari hasigaye twebwe twenye, nta murideya yari asigaye, kandi umuntu yarashaputse yari jewe yari jewe. Bon, je ndagenda navuga ati Mana nukuri ndakwinginze unkoresha ibitangaza. Umva we ingabire yahagurutse ari uko agiye niho nagize esprit yuko nanje noja imbere nkarongora. Uwo murideya wawe umurongozi witwa gute kugira yiyumve nyine ahari yumve ko yakoze igikorwa kidasanzwe? Yitwa Mike, no mu brother wanje, kandi ndamwigira ko ibintu byinshi. Imana ikomeze ishishikare imuteza imbere mu karere k'impwemu.
hanyuma niho rero naciye mbona yuko kumbe vya bintu bisaba gusa ko wewe wikuramwo ugaha ikibanza mpwemu yera ibisigaye byose abari birikora kuko je na buhinga narinzi avuga ati nza kuvuga iki mugabo hamwe no gusenga impwemu y'ubwoba yaramvuyemo hama ibitangaza nyene birakoreka niho naguma numva abantu bambwira ngo cyongo ngo waduhezagiye nca mvuga ati gloire à Dieu naho rero vyatanguriye hama ahantu nshaka gushika ndashaka guteza imbere ubutumwa bwiza ndabicishe mu ndirimbo kuko ngaha mu Burundi hari ukuntu menga abantu baririmba indirimbo mpimbaza Imana menga naho batera imbere si ku rugero nyene rushimishije ariko vision mfise ni yuko uko kuntu bimeze vyohinduka bakabona abaririmba indirimbo za gospel baba aba brand ambassadors nka kujya ko bandi tubimenyereye ariko vyose ari guhesha Imana icubahiro niyo vision mfise kandi n'iyindi vision nasanze tuyihuriyemo n'uwundi muntu acara duhuza en fait sinzi ko uhora ubona mu Rwanda abaririmba indirimbo za gospel barashigikirana cyane rero hari umu brother yitwa Sherif ndamutayija ari hose yaradushize hamwe n'abandi baririmbyi batandukanye Sherif aba mu Kamenge rero yaduhuje n'abandi benshi kuvuga muri band ntiturayita band gusa nta n'izina dufise gusa turagira ama repetition oya bitagira indirimbo turamaze gukora 3 muri studio rero ngira ngo tuzotora izina nitwamara zose zaheze nyene hasigaye ko tuziposta hama abantu bazumvirize zibafashe rero yadushize hamwe nukuri ndamushimiye cyane ahari nukuri ndagushimiye cyane vraiment afise iyerekwa ryiza ryo gushira abaririmbyi hamwe baririmbiza za gospel rero ndamushimiye gose nivyo tubwira ukuntu mukora muri abo batatu management yanyu ni hagati yanyu nyene cyangwa uwo muntu nyene arabakorera management en fait uyo muntu yitwa Sherif yamye agomba gukorera Imana hanyuma acavuga ati reka ndondera abantu ndabafashe kuja muri studio then twece turabumvise kuja muri studio kandi ari ibintu biteza imbere igikorwa c'Imana nawe ari umuhamagaro hama turagenda en fait je yabimbwiye yari yanyandikiye naragwaye ngarutse rero niho yambwira nsanga baratanguye ama repetition rero kuntu bimeze niwe turagenda muri studio niwe ariha biba bimeze neza ama repetition turayagira mu Kamenge vyose biba bimeze neza ama studio nyene aye abizi cyane mu gisagara turayajamwo kandi biba bimeze neza kuvuga yabizi wobwira ariko baradukurikirana mumaze gukoreramo kandi mukumva ati ni sawa bwira n'abandi bazoyaje indirimbo ya mbere twayikoreye kwa marke kandi vyagenze neza cyane izindi je sinabonetse narindi kw'ishure ako ntibakoreye hajya kwa marke izindi ndirimbo ariko nazo j'espère bien ko bakora neza yego umva mufise umugambi wo gukorera hamwe dimwe uko mwandika mwese mufise umugambi wo gukorera hamwe yego en fait hari ikindi yatubwiye yuko nk'umuntu yoba afise indirimbo ayandike hama amufashe kuyisohora and then twebwe hamwe twese tuyikorera
tuyikorera ama covers tuko turayiririmba tuyipost kugira ishike kure dusharing ama link kugira ishike kure en fait ni kugira dupuse ibikorwa byacu bishike kure mwe urumva mwise vision yo ko indirimbo za gospel zikwira isi yose hamwe byo turyohera kumva umunyamerika ariko aririmba indirimbo y'ikirundi niko atakirundi bazi none twe icongereza twakimenya gute bacige nawe nkuko natwe twize icongereza cawe n'igifaransa cawe uba nawe ushaka bakunda iby'iwanyu nyene kandi bavyumve ku nguvu vyanka bikunda oya hamwe n'ubuntu bw'Imana ndazi bizogenda neza tubone nk'umuzungu nyene afise gitara ariko aririmba warakoze kubera natwe usanga ama indirimbo zose turirimba ari ivyongereza ugaca usanga hariya aye banyokuru ntazo icongereza ntacyo bumva mugabo ari indirimbo yacu yashitse kure akacabona n'umuzungu ariko areriri avuga ati rega bwa bundi vya ntibiseriye tubiseriye fo yuko inzi ndirimbo niyo bon ico gicapo dufise turizera nza ko tuzobibona tubona hajya ku ma TikTok abantu hajya tugirira amantuzeya tugira ama challenge y'intuzeya yo y'indirimbo z'icongereza nabo bagiriza warakoze bayikubite yarabazungu ndumva wowe ko ugomba guteza imbere iby'iwanyu nyene muziki kavukire ndumva ko ufitiye imigambi ururimi ahubwo n'umuziki kandi urumva ukeneye ko urwo rurimi bagumva bakarusha nyene no mu muziki bahezagirwe kujya duhezagirwa mu congereza wotubwira nibiki Imana yagukora uvuga ati jewe ndashima Imana ku bw'ibi muri ubuzima bwawe ni iki wumva woshimira Imana igatuma woyikorera woyihimbaza bon icambere nshimira Imana nuko ndi umwana wayo vyo oya benshi bavyitiranya usanga ngo yego ngo je ngo Yesu ngo ndamuzi ko kandi ndamwemera rero je nshima Imana ko Guerison namwakiriye mu buzima bwanje kandi akaba ari karankorera hakaba hariho difference hagati yiwanje n'umuntu atamwizeye kubera ko benshi Yesu bamufata bamushira muri ajya amasanamu ya Brian Deacon bamushira muri ajya amasanamu akaba ariwe ukamenga nyene ni isanamu ntibamufise muri bo ako ni isanamu bagiye no kuryama bagahita bunamira irya sanamu kandi ivyo sivyo Yesu utamufise mu mutima wawe ntaco uba ufise abazimu bokurimisha gutwara hariya aye mu kabezi bakakurimisha kandi wanararanye na Bibiliya ku mutwe wanararanye ni nako gafoto ngo ni sembole ya Yesu rero nshima Imana ko yankuye mwuko kutamenya impa kumenya Kristo nk'umuntu nk'uko ubu n'umugenzi wanje turaganira cyane aranganiriza hama ikindi nshima Imana ndashima Imana ko hariho test naciyemwo si test yo kwishuri test y'ubuzima naragwaye ndagwara ndashika no ahantu kweri famille y'abagenzi bari bihebuye ndaja muri Coma marayo 4 jours bon namazeyo 3 jours gusa nyene bisa nkuko namazeyo 4 jours hama ngaho abatabizi mbega muri ico gihe ubona bimeze gute wotubwira ahubwo ukuntu uba ubibona ukuntu ubibona bon muriko tateye inkuru zo muri Coma muri Coma nyene bimeze jewe natanguye kumva nyene ntamerewe neza ari vendredi nyene ntangura kumva umutwe akora kumva atanga uvu mfise kubera nayo maze iminsi nguma ngwara utumalariya iki niki hama
lundi nyene ndagwara biraboneka kumenya nyene malaria. Mardi ndagura kinine ndayinywa. Mw'iryo joro rya mardi nasubiye kuvyuka samedi, mugaje nari nibaza ko mvyutse ari mercredi, donc yari nka kurya uryama hama ukavyuka. Hanyuma hariho abantu benshi baguma bambaza ngo wabonye iki, ngo abantu benshi bari muri Coma ngo hari ibyo babona. Bon, Imana ifise inzira nyinshi icishamwo kugira ikwereka ibintu. En fait jewe navuye muri Coma vraiment barambaza wabonye iki, bwati nta na kimwe nabonye. Ti navyutse tuga kuryo vyuka ari joro rimwe, kumbe yari amajoro 3. Jewe rero iko ndabishura ati hari byinshi nabonye ahubwo mvuyeyo. Hari byinshi nabonye mvuyeyo kubera nari numva sinabitahura kubera uwo twari tugwaranye wewe ntiyaronse amahirwe yo kugaruka ku isi, yarapfuye. Rero ivyo vyanteye kubaza Imana ati why je nagarutse, vyagenze gute? Ariko Imana iciranyereka yuko hari ibintu vyinshi biri kashe bisaba ko umuntu aserangura kugira abitahure. Niyo minsi mvuye mu bitaro twaratewe muhira, twarategwa cyane. Turategwa ni mpemu mbi. Donc rero kubera je nari mfise mind y'ibintu vyo mwisi y'impemu, kubera nari niviriye ku voyage jewe. Ego hari ibintu hajya ikintu cyose ugiha agaciro umaze kumenya, umaze guca mu kindi kintu kanaka. Hari imodoka uyiha agaciro uzi kugenda n'amaguru ico arico, uzi gutonda ku murongo ico arico. Rero jewe avant hariho ubutumwa numviriza nkavuga ati sindabiha umwanya, ariko mvuye mu bitaro naragize inyota. N'ubu ndasenga Imana iyo nyota ntizihere. Naragize inyota hama cansanga Imana yacishije mu mukozi w'Imana. Numviriza iminsi yose ariko nsanga ari kucigwa kijanye n'ivyo by'iwanje byo gusenga. Yari amaportaye yo mwisi y'impwemu, amasaha yuguruka. Hari isaha yose bifise ikisigura mwisi y'impwemu. Rero plus navyumva naca ngira experience mwijoro. Mwijoro niho ivyo bintu vyaca biza bikaca bisanga ndizyo nkaca nsenga bikaca bihera. Byaza gute? En fait narashitse kwera umu brother wanje niwe yangwajije, ntiyigeze aruhuka yararushe cyane. Yaguma araba nyine. Niwe twagumana, abandi bose baratinya. Nico gituma rero hajya umuntu mubonera mu magogo, inshuti ziziyorera mu magogo. Bon sanga nyene abandi si kuvuga ngo bari banye byaranse kubera nyene baratinya. Abagenzi banje bobo hariho nabo duhuru bakambwira ati rero uyo mubo twashitse muhira. Natasha ari mardi, vendredi nawe acaragwara. Agwaye on a prié birahera. Hanyuma bukeye yiri wakomeye samedi mwijoro naye namye numviriza ayo amasaha isi y'impwemu bayugurutse, aho abamarayika baba bariko barakora, aho isi y'umwijima ibiri kirakora. Hanyuma ngiye kuraba isaha atanguye kujugumira. Yarashuha akajugumira. Sanga ni za saha nyene umwe yakugwaza. Sanga ni za saha nyene cyangwa ati kumbe. Hama cyo ndasenga senze bica birahera. Cyangwa ati kumbe ni bya bitero. Et puis twagumye dusenga turasenga, ubu ni sawa muhira bimeze neza. Donc icyo ni Imana yampishuriye, yaranyeretse yuko hari amasaha ari favorable usenze ikintu kinyaruka.
kinyaruka ugasanga ibintu wari gusengera nk'indwi nka zitatu ubisengeho mu minsi 2 abamarayika baciye bazana iyo nyishu yawe koreye kuri ya masaha koreye kwa masaha si kuvuga ngo amasaha ngo ayandi masaha y'Imana ngo idahari oya ahubwo nayo masaha nyene kubera isi imwe mirimo urutonde irimo urutonde rero kugira ibintu binyaruke wanyandikira kurungikira ya masaha nkakurungikira ugende yatubwiriye ngaha bon ndashaka ko banza kuraba ahantu navyanditse kuko ni inyigisho nyinshi ni umwanya munini canke ku bantu bashaka kuvyiga ni mercredi kuri aha uciye kuri Cafe Goma ukaca ubandanya kuri Transworld Radio hajya nyine niho bakorera mercredi 17h30 vraiment turiga kandi ibintu twiga ni ibintu ubishize muri pratique urabona ama resultat ubwo nyene kuko isi imwe mu uye niyiganje swat haganje uri mu isi imwe mu y'Imana swat uri mu isi imwe mu ya Shetani rero abari mu isi ya Shetani nibo babihokonesa cyane twe tubishiramwo ubugwa neza ubwana bwiza cyane ariko bo baba bazi bamabariziyo ntibafyina rero twe nuko bari badukoreye ko muhira mugabo on priye kandi ibintu byose uko bigenda neza turashima Imana birahera nukuri ndigihamya cyuko iyo usenze mu mwanya wo ibintu urabibona ku rutonde turumva Imana yagukuye kure turumva ko ari iminsi yakongeye niki wasezeraniye Imana kumva yarakongeye iminsi hari uwo mwari kumwe yapfuye niki wowe wumva uzokorera Imana mu minsi ushika kuri mu minsi y'inyongerama yego tubwire rero bon jewe mvuye mu bitaro naravuze ati Mana none ko kije nagarutse ubwo sinje kugira next time nzoce mererwa nabi ariko byose Imana hari ama principe yaduhaye yarashizeho ama principe ikintu gikoze uko waba ukijijwe waba udakijijwe kiraba n'ama principe yashizeho ariko jenshi ndavuga ati Mana wewe waduhaye guhitamo ukucura duhanura ati ndabahanura ngo muhitemwe neza rero guhitamo neza ni gute no guhitamo kuyikorera rero jewe narayisezeraniye hari abantu baca muri leta nk'iryo jina naciyemo hama bakaca bavuga ati nta myaka ijana kanirire ubuzima bw'isi aho ubuzima bw'isi baburya nabi ijuru regaye ijuru tubanza kuri bamwe ino aha ku isi hama rikazoca ryimuka rega naryo ntituzoguma hariya rizoca rigaruka ino tubanze tunezerwe rero ibihe bidashira isi yahindutse ni isi nshasha muga tuzobanza kuja mu ijuru hama ijuru ce ryimuka ce tuza aha umuriro nawo zoburi none je sinzoja mu muriro uzojayo ko rizogaruka mu isi kandi umva mu kuvuga raba ijuru n'isi bizohinduka ivyo navyo bizohinduka hama tuzomara imyaka 7 tuko turanezerwa hariya mu ijuru hanyuma tugaruka ngaha ku isi yahindutse ari shasha umuriro nawe ntumbaze Jesse sinzowujamo nabaye interesse nawe nzobandi interesse rero tugakwijama ibyo uri kurakora kugira ngo abandi ntibazoje umuriro aho ugaruka imyaka ikakongera iminsi bon en fait ndashimye n'Imana hari abantu batatu bamaze kwakira Yesu Kristo bumvise intahe yanje haleluya kubera yuko nacishije nyene kubera ikibazo cy'umwanya rabizi ngaha bakorera ku mwanya turafise ikiganiro c'intahe tereka tuzoguhamagara iyi ntahe uyibabwiye uzozuyivuga nta ngorane rero bon uwo twicaranye nkamubwira uko nari mbayeho avant nuko nabayeho n'ubwo buzima bundi nongewe hari ikintu ategereza gukuramo agikuyemwe rero aca yitahura cavuga ati kumbe nuko bimeze
rero batatu muri bo baramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ivyo ndabishimira Imana hama barumvaje ico ndiko ndakora kugira abo bantu bazoje mu muriro ni ukuvuga ubutumwa ni kubabwira ubutumwa hama bakihana hama tukazosangira ubuzima budashira naco ni igikorwa co guhimbaza Imana ego guhimbaza Imana nuko nyene urabikora mw'iyo way canke ukabikora mu kuririmba mugabo rero nico oye kiri très important kuko nico umenya kuko waje uri kuraririmba hari abafashwa muga ntubimenye mugabo umuntu wabwiye ubutumwa ukamwatuza uramenya ati iyi ni ntama yari yarazimiye iragarutse ego turumva ko wize utaratangurira gukora mu ngabire yawe twumvise uko byari bimeze twumvise na après n'ukuntu uri kurabikora hama watubwiye n'indirimbo ufise witwa warakoze abo kwifuza kugushigikira mu bikorwa byawe iyo ndirimbo woyisanga hehe tubwire indirimbo yitwa warakoze iri kuri YouTube kuri channel ya Ames Fleury niryo zina ryanje hama mugire subscribers kuko vuba tugiye kuja muri studio tuzana izindi ndirimbo zirimwo ubwenge bw'Imana idushiramwo hama tukaca duha abandi kuko ntituri bisambo ngo ce twigumiza ca tubutanga ku bandi cyane nka Kristo muri twebwe hama wo kwifuza akavuga ati jewe Fleury vanye naho nifuza numva ashaka kugera ndumva nifuza kumushigikira kuko ngaha muri Ndufacom TV ndazi ikurikirwa n'abantu benshi ariko kwifuza kuguhezagira akavuga ati umwana turifuza ko ashika kure ngo gutora gute babwire tutangira imikashi eko kashi nimba ari imikashi nimba ari nimero wo gutelefona ko nimba ari biki numbaza bikora uko vyumva bon jewe kwanza Facebook yanje ni Ames Fleury naho nyene iyo ndirimbo iriko ego iriko hama na Instagram ni Ames Fleury TikTok ni Fleury Word of God hama hari yindi rezo nsigaje sinzi zufise na mfise nyinshi rega ndanazibagira bon hama ikindi numero siniba inimero unyandikiye mwaho hose je sindi muri babandi bishima ngo iki niki ngo bimeze uko ngo sinishura message baje batishura message nuko bataba bafise ibyo bavugana n'abandi je unyandikiye n'ukuri ndakwishura hama numero za WhatsApp ni 68 338 416 nyandikiye nukuri je ndakwishura hama umbivye ko naho ndivura imera yego vraiment wonyandikira muri WhatsApp nkaca ndaguha imikashi yanje cyangwa nkakubwira aho duhurira kuko muri imikashi hari ayo barenzako twovugana nkaza kuyatora kugira ibintu nyene vyorohe bigende neza nuko rero nizo Ames Fleury ku marezo yose inimero nizo 68 338 416 kuri WhatsApp ni tubandanye gusenga kugira ngo Imana irevera abantu bafise uburyo bagira ama TV online nkaya atumira nabajya baririmbyi bataramenyekana cyane kuko niho usanga igikorwa kiko kigenda neza hama merci beaucoup Ndufacom TV murabadasanzwe cyane Ndufacom TV tubibutse ko atazokora kugira ngo abaririmbyi n'abataramenyekana kugira ngo ibaduze ko ngaha mu Burundi ingabire zirahari nyinshi cyane hariho n'abakire ahantu bataramenyekana ariko Ndufacom TV ntacitazokora kugira ngo abaririmbyi bose ishobore kubaduza turashimiye cyane bakunzi bacu nawe ubutaha murakoze